turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu. Ingingo nkuru ziyagize: u Rwanda rwiyamiriza ico rwita uguhengama k'Ubwongereza mu kibazo c'intambara yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwongereza ruhiga kurushira mu bihano. Kurengera umutekano w'igihugu no kurengera umutekano w'abanyagihugu, ivyo ngivyo ntabwo tushobora kubishyira mu kaga ngo kubera imfashanyo z'amahanga cyangwa se isura u Rwanda rufite mu mahanga. Uni Olivier Nduhungirehe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu yavuga ico u Rwanda rwasubije Ubwongereza mu itangazo bwasohoye. Muri Sudani indege ya gisirikare yagize impanuka ihitana abantu 46 mu micungararo y'igisagara ca Omdurman. Aha muri Amerika naho umuntu umwe mu bagera ku 120 bamaze kumenyekana ko banduye ingwara y'agasama yitavye Imana. Dusubiye gato muri Afrika, ibihugu bitandukanye birimo Amerika ntivyitabira inama y'abashikiranganje bajeje ubutunzi mu bihugu bitunze gusumba ibindi iri kwibera muri Afrika y'Epfo. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanya. Musangwe ikaze kandi mwakoze kumviriza ijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere mu gisagara ca Omdurman muri Sudani, aho indege ya gisirikare yagize impanuka ihitana abantu 46. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Indege yahanukiye hafi y'ikibuga cy'ingabo z'igihugu cyo mu mujyi wa kabiri mu bunini Omdurman akanya gato cyane imaze guhaguruka. Guverinoma ivuga ko abapfuye 46 ari abasirikare n'abasivili, barimo abagore, abana n'abavandimwe 5 na Major General Bahr Ahmed uyobora igisirikare cyose gishinzwe umurwa mukuru w'igihugu Khartoum. Abandi bantu 10 bakomeretse. Indege yangije kandi n'inyubako kuko yahanukiye ahantu hatuwe cyane mu nkengero z'umujyi. Guverinoma isobanura kandi ko iyi mpanuka ishobora kuba yatewe n'uko indege ubwayo yari yifitiye ibibazo by'imikorere. Iyi mpanuka ni imwe mu zihitanye abantu benshi muri Sudani nyuma y'iya gisivili ya sosiyete Sudan Airways yabaye mu mwaka w'2003 yishe abantu 116. Muri Afrika turaza gusubirayo handi hato tuvuye mu burengerazuba bwa leta ya Texas aha muri Amerika, aho umuntu umwe yahitanywe n'ingwara y'agasama amaze kumenyekana ko banduye muri iyo leta barenze 120 ejo ni Mukankusi. Uwo murwayi wapfuye yararwariye mu bitaro. Abaye umuntu wa mbere kuva icyorezo cy'iseru cyadutse mu kwezi gushize. Ibijyanye n'imyaka y'umurwayi wapfuye mu ijoro ryakeye ntibyari bisobanutse. Ibitaro by'abana yararwariyemo mu mujyi wa Lubbock ntibyahise bisubiza ubwo byari bisabwe kugira icyo bivuga. Abarwayi 124 nibo bamaze kugaragaraho iseru muri komini 9 za leta ya Texas nk'uko ishami ry'ubuvuzi rya leta ryabivuze kuwa kabiri. Hari kandi n'abandi bantu 9 barwaye indwara y'iseru mu burasirazuba bwa leta ya New Mexico. Iseru ni indwara iterwa na virusi ifata mu myanya y'ubuhumekero ishobora kuba mu mwuka amasaha agera kuri 2. Abantu 9 mu 10 bashobora kwandura iyo virusi igihe bagira aho bahurira nayo, nk'uko ikigo cy'Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara kibivuga. Abana benshi bazakira indwara y'iseru nibayirwara, ariko bashobora guhura n'ingorane zikomeye harimo indwara y'umusonga, ubuhumyi, kubyimba mu bwonko ndetse bishobora no kubaviramo urupfu. Iki cyorezo kirimo gukwirakwira cyane mu baturage mu gace karimo imijyi mito itandukanye, ariko irimo abantu bahuzwa n'ibintu bitandukanye nk'imirimo, insengero n'amaduka y'ibiribwa hamwe n'ibindi bikorwa bya buri munsi.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru y'irya nino ku isi. Abashikiranganje bajeje ubutunzi mu bihugu bikize gusumba ibindi ku isi n'ibiri mu nzira y'iterambere bihurikiye mu murwi wa G20 bari mu nama y'imisi ibiri iri kwibera muri Afrika y'Epfo. Amerika ntiyitabiriye iyo nama. Thomas Kamirindi arabandanya ino nkuru. Iyi nama iramara iminsi ibiri. Uretse abanyamerika, mu bandi banze kuyijyamo harimo n'Abashinwa, Abayapani, Abahinde, Abanyakanada n'ab'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Bahagarariwe n'intumwa zo ku zindi nzego zo hasi. Ministre Besant yasobanuye ko atagiyeyo kubera indi mirimo myinshi arimo i Washington. Iyi nama irimo n'abayobozi ba banki nkuru z'ibihugu bya G20. Uw'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jerome Powell n'iy'uw'umuryango w'Uburayi umutegarugori Christine Lagarde bo bariyo. Ku babikurikiranira hafi, ibi byerekana ko ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi bitavuga rumwe ku bibazo bitandukanye, cyane cyane bibiri Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo mu izina ry'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ashyize imbere muri manda ye. Ni ibibazo by'ukuntu ibihugu bikize bikwiye gushora imari mu bikorwa byo kurwanya ihindagurika ry'ibihe, ivugurura ry'imikorere y'ibigo by'imari igushamo ibihugu bikennye kugeza ubu no kurwanya ubukene muri rusange. Kuri Perezida Ramaphosa bakwiye kwikubita agashyi nk'uko yabivuze mu ijambo rye ryo gufungura iyi nama. Ntabwo twihuta bihagije, ntitwihuta n'ingufu zikwiye kugira ngo dukemure ibibazo byugarije isi. Tugomba gukorera hamwe kurushaho kugira ngo tuzamure imibereho y'abatuye isi, ariko cyane cyane abazadukomokaho mu myaka yose iri imbere. Ibihugu 20 bya mbere bikize cyane ku isi byihariye ubukungu ku rugero rwa 85% na 75% by'ubucuruzi n'ubuhahirane rusange by'isi yose. Perezida Ramaphosa azayobora G20 muri uyu mwaka wose w'ibihumbi 2025. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ano makuru yose muheje kumva ijya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu imigenderanire hamwe n'umutekano. Ubwongereza busaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi vyihuse bitagenze uko bugafatira ibihano ico gihugu. Biri mu itangazo Ubwongereza bwaraye busohoye aho bwadondaguye impungenge zerekana ico bugona ku kibazo c'intambara ibandanya mu burasirazuba bwa Kongo. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda yishura kuri iryo tangazo yavuze ko babajwe n'ico yise uguhengama k'Ubwongereza, ivuga ko buhengamiye ku ruhande rwa Kongo. Umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ari Geneve mu Suisse mu nama ya Komisiyo ya ONU hijeje uburenganzira bwa muntu yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Nk'uko twabitangaje ejo mu itangazo twashyize ahagaragara, iki cyemezo twacyakiriye uko kiri kandi tukaba dusanga kitazafasha mu kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo ndetse kitazanafasha guverinoma ya Kongo. Ahubwo icyo cyemezo kigaragaza nuko leta y'Ubwongereza yafashe uruhande ikabishyigikiye guverinoma ya Kongo, kandi guverinoma ya Kongo hari ibintu byinshi igomba kubazwa kuri iyi ntambara. Bikaba rero bibabaje ko igihugu nk'Ubwongereza aho kugira ngo gitange umusanzu mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko biri mu bikorwa n'imiryango y'akarere ko muri Afurika, ahubwo yahisemo gufata uruhande no gufata icyemezo ahubwo cyazadindiza ibi biganiro turimo. Biriya byemezo byafashwe n'Ubwongereza byafashwe Ubwongereza buvuga yuko bibaye mu gihe hagitegerejwe ko ibyo bwasabye bishyirwa mu bikorwa. Mwebwe u Rwanda mwiteguye gusubiza ibyo mwasabwe? Mbere
mbere na mbere ntabwo ari ubwongereza bugira icyo busaba, ahubwo hari ibiganiro biri muri aka karere ko kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo mu rwego rwa umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'umuryango wa SADC. Ubwongereza ni igihugu cy'i Burayi dufitanye ubutwererane, ariko ntabwo ari ubwongereza bugira icyo busaba mu kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo, ahubwo icyo tubusaba ni ugushyigikira ibiganiro byo mu karere. Tukaba rero tubona ko biriya byo guhana biriya bihano ubwongereza bufata bitagamije kugarura amahoro mu karere, ahubwo bigamije kudindiza ibiganiro turimo. Mbere y'Ubwongereza habanje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakurikiraho umuryango umwe bw'Uburayi, Ubwongereza bukurikiyeho. Ibyo bihano iyo bije byikurikiranya gutyo, mwebwe nk'igihugu mushyira imbere nk'uko mubivuga umutekano wanyu, mwadohora mute kugira ngo ibyo bihano kenshi na kenshi usanga byibasira abaturage bishobore gukurwaho? Ntabwo u Rwanda rushobora kudohora ku mutekano w'igihugu n'umutekano w'abanyagihugu. Nk'uko nabivuze, dufite ikibazo cy'umutekano ku mupaka, umutekano wugarijwe n'izi ngabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'amahanga z'Abarundi, ingabo za SAMIDRC ndetse abacanshuro b'abanyaburayi nubwo bagabanutse, umutwe w'abajenosideri FDLR n'indi mitwe y'abazarendo. Kandi ibyo ngibyo bikaba binakurikira imvugo yo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda yavuzwe na Perezida Tshisekedi inshuro nyinshi. Rero ibyo ngibyo nibyo bituraje inshinga, kurengera umutekano w'igihugu no kurengera umutekano w'abanyagihugu. Ibyo ngibyo ntabwo tushobora kubishyira mu kaga ngo kubera imfashanyo z'amahanga cyangwa se isura u Rwanda rufite mu mahanga. Twebwe umutekano w'abanyagihugu nitwe tuzawurengera, ndetse n'uko mu gihugu 94 amahanga ntaho yari ari mu gukiza abanyarwanda, n'abanyarwanda ubwabo barengeye abanyarwanda bagakarika jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwongereza buravuga yuko bwumva neza yuko mushobora kuba mufite impungenge zishingiye ku mutekano wanyu, ndavuga umutekano w'u Rwanda, ariko bukavuga yuko budashobora kwihanganira ko ibyo mwabigira urwitwazo kugira ngo muvogere ibihugu muturanye, ubusugire bw'ibihugu muturanye ntibwubahirizwe. Ibyo byo mubivugaho iki? Kuva mu mwaka wa 2018 ngira ngo hamaze kuba ibitero bigera nko kuri 20, byaba ibitero cyangwa se kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Ejobundi ku itariki ya 23 z'ukwa mbere hari ibisasu byarashwe ku mazu arenga 200 y'abanyarwanda mu karere ka Rubavu, hapfa abantu 16, hakomereka abandi 177. Ubusugire bw'igihugu ntabwo ari concept yakorewe Kongo gusa, yakorewe n'ibihugu byose harimo u Rwanda. Rero ntabwo dushobora kumva yuko amahanga avuga ubusugire bw'igihugu cya Kongo yibagirwa ubusugire bw'u Rwanda. Rero ibi ngibi nibyo turengera kandi tuzakomeza kurengera. Ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi ry'Amerika. Benshi rero mukomeje mubandanya kutwandikira mutubaza ingene mwinjira muri urwo rubuga. Twasubiye kubashiriraho ingene mu gwinjiramo, ja kuri Facebook yacu nkuko tubivuze, twarudugije hejuru inkuru vyanditse ko ingene mushobora kugwinjiramo mu mvugo ya vuba y'aba jeune canke abakiri bato bavuga gupininga, twabipininze hama muraza kwibona. Ariko baratubaza bamaze kuruja ko bibaza nimba vy'ukuri bafise umutekano mu gufata ifoto iriko kugira ngo ushobore kwinjira n'Ijwi ry'Amerika, urayifata hama ikakwinjiza, mutayifata ko naho
ufyonda kuri iyo link hamukinjira umutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe vyose ntaco biba niwamara kwinjiramwo nta numwe ubona nimero yiwe kandi nawe nta nimero yawe babona ufise ico uvugira muri urwo rubuga nta numwe yemerewe kuruvugiramwo tubaha amakuru gusa iciyumviro cawe kugira ngo ugishikirize haba ikijanye n'inkuru tuba twaguhaye utuja kuri Facebook yacu VOA radio yacu ubwo butumuka bucishaho rero urwo rubuga ruratekanye nta mabanga yawe ya telefone ashobora gutuma aja hanze kwera wagwinjiyemwo. Amakuru yacu rero tuce tuyabandaniriza ku Burundi. Ingabo z'u Burundi zahora mu bikorwa vyo kubungabunga amahoro muri Somalia zishobora kuzotahuka vuba ni nyuma yuko u Burundi na Somalia bitumvikanye ku gitigiri c'abasirikare bazoba bari mu nteko nshasha zishira hamwe y'umwe bwa Afrika. Ikibazo c'igitigiri c'inteko nico conyene none co bagitumye izo ingabo z'u Burundi zitahukanwa. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabibajije ambassadeur Fred Ngoga Gateretse umwe mu bahanuzi bakuru mu biro vy'umukuru w'ishamwe y'umwe bwa Afrika kwibazo bijanye na politique n'umutekano. Ejo harabaye inama y'abashikiranganje b'ibihugu vyarungitse inteko muri Somalia kugira ngo bumvikane kuri ivyo bitigiri je ingabo zoza muri mission shasha. Igihugu c'u Burundi rero cyari cyasavye yuko bobaha nk'ibihumbi 2 ingabo zishika 2,000 kugira ngo zizoshobore gukora akazi neza kandi zinakingire n'izindi ngabo zazo ziba ziri muri Somalia. Mugabo rero leta ya Somalia yo yavuga ngo ishobora gutanga gusa mu gihumbi. Hanyuma rero ntibashoboye kumvikana kuri ivyo bintu. Hanyuma ubumwe bwa Afrika nabwo buriko yagerageeza gutorera inyishu ivyo bintu batumvikanye kugira ngo turabe yuko ibintu bishobora kugenda neza. Muriko muvuga ko ico kibazo gishobora gutorerwa inyishu? Kishobora gutorerwa inyishu kuko baracabandanya baganira. Mugabo batumvikanye ndabona yuko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ingabo z'u Burundi zotaha mu Burundi. Mu gihe batokumvikana ingabo z'u Burundi zotaha mu Burundi canke zafise ahandi ibindi bihugu bishobora gukurungikwamwo gucungera umutekano? Oya zotaha mu Burundi hanyuma babatumye ko mu kindi gihugu kuko barakoze neza cyane gose muri Somalia. Urabona hamaze igihe kitari gitoyi kandi n'ivyo bakoze n'ibintu bigaragara barabohoye ibisagara byinshi. Ubunye Somalia hasa nk'umenga umutekano kuragaruka buhoro buhoro. Rero urumva bo barakoze ico bagomba gukora gusa nuko nyene batumvikanye muri isyo shasha bitigiri. Mugabo nibaza yuko ibyo bakoze ari akazi gashimwa bose. Mu gihe ako kazi kwa gashimwa abantu benshi ntibumva igituma leta ya Somalia eka na leta y'u Burundi batokumvikana ku bitigiri by'abasirikare u Burundi bo bashaka kongerezwa. Hariho n'ibindi bintu biba biri inyuma yavyo, hariho ibindi bintu ibihugu bariko biriyumvira nta ubizi. Mugabo ico nzi gusa nuko twebwe nk'u Burundi twamitu dufasha aho dukenewe. Mugabo gufasha naho birafise ukuntu bikorwa ni kuraba yuko tudashira ingabo zacu aho bashobora kuzogirirwa ivyago. Rero urumva bitacho kumvikana ibintu bisanzwe yuko umuntu arataha agasubira iwabo. Hari ikibazo c'uburyo bwobwo coba kiriho cane cane kuvyerekeye ka umutahe ufasha muri ivyo bikorwa vyo gucungera umutekano. Ego hari ikibazo gikomeye cane gose kuko naho twokumvikana kuri ivyo bitigiri iyi mission shasha ntigifise uburyo nkuko izindi zari zibufise. Urumva rero hari ikibazo gikomakomeye tugomba gukemura. Mugabo akona akazi ka Union Africaine niko kazogomba gushaka amafaranga iyo mission. Mugabo uko ibintu bimeze ubunye biracagoranye. Hanyuma ndibaza mugabo yuko mu misiza Union Africaine izotuma ko inama y'ibihugu ishobora gufasha iyo mission. Mugabo gushika ubunye aje ari ikibazo gikomakomeye. Tuje dusubira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gisagara ca Goma muri territoire ya Nyarigongo aho ata muntu numwe asigaye mu ikambi zari zisanzwe zicumbikiye abakuwe mu vyabo n'intambara. Mu ikambi zari nini kurusha izindi nka Rusayo ijwi rya Amerika ryagendeye abari bayirimo bose barahavuye basubira iwabo. Jimmy Shukrani bakomera yadutegura ino nkuru. Inkambi ya Rusayo Zuba bwa Kongo yari icumbikiye abakuwe mu byabo barenga ibihumbi 100 bari barahunze intambara baturutse muri teritwari za Masisi, Rucuru no mu gice kimwe cya Walikale. Ukigeraho iyi nkambi yabarizwaga muri lokalite ya Karambi ntabwo ushobora kubona ihema cyangwa inzu yari ituwemo. Mbese ku muntu utahazi biragoye ko yamenya nimba aha hantu harigeze guturwa n'ibihumbi by'abantu kandi begeranye. Amasashe menshi n'ibishwangi by'imyenda n'amahema anyanyagiye hirya no hino nibyo bigaragarira amaso gusa.
abari barakuwe mu byabo bari bacumbikiwe muri iyi nkambi basubiye mu bice baturutsemo bitewe n'uko ubu havuga umutekano nyuma yo kwigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze iminsi bayobora ibice byinshi bigize intara ya Kivu ya ruguru. Mu nzira werekeza muri aka gace kahoze kabarizwa mu iyi nkambi ubona ko urujya n'uruza rwagabanutse cyane ku buryo kubona moto guherekeza bitoroshye. Tukihagera twahasanze abaturage barimo gusana amazu yabo, bamwe barimo kubaka, abandi basana ibibanza byabo mbere yuko bahubaka. Bwana Tuombe Binamungu ni umuturage dusanze arimo kurundarunda amabuye mu kibanza cye, avuga ko cyari gituwemo n'impunzi. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva aho izi impunzi zisubiriye iwabo, ubuzima ku baturage bakavukira ahangaha butangiye kugorana. Maisha baada wakimbizi kuondoka hapa, si watu wa huku tunateseka sana. Kuva aho impunzi ziviriye ahangaha ubuzima ntabwo bumeze neza. Ubwo izi nkambi zari ahangaha, amashyirahamwe mpuzamahanga yageraga aha bakaduha amazi, bakatwubakira n'ibikorwa remezo. Icyo gihe yemwe n'akazi karabonekaga, ariko ubu ngubu ntabwo bicyoroshye nk'uko byari bimeze. Yego hari icyahindutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ntabwo akazi kakiboneka. Impunzi zikiri ahangaha wacuruzaga ibintu bikagenda kandi bikagurwa cyane. Ibintu ubu ngubu bidashoboka na gato. Kugira ubuzima bube bwiza ni uko ibindi bice kirimo umutekano muke warangira ibintu bigasubira mu buryo. Ku rundi ruhande bamwe mu baturage bahano muri groupe ya Rusayo bavuga ko ubwiyongere bw'inkambi z'impunzi bwari bwarateye izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku isoko ndetse n'umutekano muke muri teritwari ya Nyiragongo, cyane cyane mu nkengero z'inkambi. Amani Jonas ni umwe muri bo. Hapa hali iko bie sagiza iko tu bie paske sie tulikuwa tunaishi jua kupata ka kiazi. Ubu dushobora kuvuga ko ubuzima ahangaha bumeze neza nubwo atari cyane, kuko ubwo inkambi zari ziri ahangaha twari twugarijwe n'umutekano muke ndetse n'ibeyi ry'ibiribwa ryarazamutse cyane kubera ko impunzi zaguraga cyane ndetse zikanagurisha ibyo zahembwe. Ubu ngubu ahangaha nta masasu tucyumva kuko amabandi yose yarazaga akihisha mu nkambi, nubwo abantu bamwe batabibonaga. Ubona ko aho impunzi zigendeye ubuzima bwacu bwahindutse nubwo hakiri imbogamizi. Ubu navuga ko kuri twebwe akazi karimo kugenda neza nubwo atari cyane. Kazi naendeka mzuri paske tuko napata kwetu ka kisorori, mimi haiko kawaida. Nubwo impunzi nyinshi zasubiye iwabo, hari undi mubare w'abaturage bari basanzwe babarizwa mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo bahitamo kwishyira hamwe bubaka inkambi ntoya mu gipangu kiri hafi n'ahahoze inkambi ya Rusayo. Umuyobozi wabo yatubwiye ko aha hari imiryango igera kuri 82. Bavuga ko impamvu batarimo gutaha ari ukubera mu bice baturukamo havugwamo imirwano. Aba banyekongo bavuga ko kugeza ubu nabo badashimishwa no kuba abandi barabashije gutaha, bo bagasigara mu nkambi. Bavuga ko babayeho nabi. Ifamiye Dakey ni umuntu wadutije aho turi bitewe n'uko inkambi zasambutse, twewe tubura aho twaje. Wahunze uturutse he? Je naturutse aho bitaga Ingungu muri Ufamandu ya mbere, za Remeka, za Gatoyi, yo hari imirwano rwose. Niyo mpamvu ntasubirayo bitewe n'uko hari imirwano, nta mutekano guhari. Ubusanzwe wowe wabaga mu yihe nkambi? Nabaga muri Rusayo de extension. Inkambi twari turimo zagize gusenya, natwe niko gukora aho twaje twifuza kubonana nari muri Rusayo. Bahari abayobozi bahari barasaba ubuyobozi bwa M23 buyoboye intara kubafasha gusubira iwabo. Twasaba ubuyobozi buriho ngo turebe ko uturere twiwacu twafungurikana neza, mbese bakatubohoza nk'uko babohoje ahandi, tukumva yuko hagize umutekano natwe tukabona tugataha. Haracari umutekano mukeya, abo bazarendu bamwe baracari mu mashamba bihishe mu ndoki no mu mashamba. Ubwo turebaga gusubirayo tugasanga nari bimwe na bimwe tuzaba twijanye mu muriro. Kugeza ubwo twateguraga inkuru twari tutarabasha kubona ubuyobozi bwa M23 ngo twumve icyo buvuga kuri ubu busabe bw'izi mpunzi. Bwana Oscar Balinda, umuvugizi wa M23, yatubwiye kwaza kutuvugisha hugutse. Kuva umutwe wa M23 wafata umujyi wa Goma n'ibindi bice byinshi bya teritwari za Masisi na Rucuru, wakomeje guhamagarira abaturage bari mu nkambi z'impunzi gutaha bagasubira iwabo. Kuwa kabiri w'iki cyumweru umuyobozi w'intara washyizweho na M23
M23 bwana Bahati Musanga Erasto hamwe nabo bafatanyije kuyobora yerekeje mu mujyi muto wa Sake muri teritwari ya Masisi mu rwego rwo kureba uko abatashye babayeho. Mu butumwa bwe uyu muyobozi yumvikanishije ko M23 idateze kuva mu bice yafashe ahubwo kwizakomeza kurindira umutekano abasivile barahi maze kwigarurira naho itarabasha kugera. Ubusanzwe mu mujyi wa Goma habarizwaga mu inkambi 3 nini arizo Bulengo, Kimashini na Witieme Sepake zabarizwaga muri quartier ya Lac Vert muri komine ya Goma, ndetse n'inkambi ya DGDA yabarizwaga muri quartier ya Mugunga komine ya Karisimbi. Jimmy Shukrani bakomera urakoze. Iyo nkuru yawe abakunzi b'Ijwi ry'Amerika barashobora kwisanga kuri Facebook yacu VOA radio yacu ariko na video aho watweretse uko vyifashe muri ko muratwumva, rero mushobora gukubitizayo akajisho mukabiraba. Duce dusubira ku nkuru twari twahereye ko mu gice ca mbere cano makuru y'inama y'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abayobozi b'amabanki makuru y'umurwi wa G20 w'ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi mu vy'ubutunzi iri kwibera muri Afrika y'Epfo. Co kimwe rero no mu nama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'uwo murwi yabaye mu ndwi iheze, Amerika ntiyitabiriye ku rwego rwo hejuru muri izo nama. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Onesphore Minani akurikirana hafi politiki n'ubutunzi cane cane ku mugabane wa Afrika ari i Durban muri Afrika y'Epfo. Aravuga uko abona abanyafrika y'Epfo bariko barakurikirana iyo nama y'abashikiranganje bajejwe ibigega mu bihugu 20 bitunze gusumba ibindi n'ibindi biri mu nzira y'iterambere. Muri make mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho inama iriko irabera nkuko yatanguye ku ndwi iheze, abanyagihugu baho barayikurikirana bongera bavuga ku bijanye hagati y'imigenderanire ya Afrika y'Epfo na Amerika, na cane cane bivanye yuko inzego zapfuza guserukira leta zunze ubumwe za Amerika zitashoboye gushika muri iyo nama. Ubu igice kigira kabiri hakaba bubaye bugira kabiri leta zunze ubumwe za Amerika zidashoboye kwitabira iyo nama. Rero uri kurumviriza urumva abanyagihugu bavuga yuko hariho ikintu kitagenda neza hagati y'ivyo bihugu bibiri, bakanasaba yuko leta yogerageza gukoresha inzira za diplomasi na cane cane ubuserukizi bwa Afrika y'Epfo muri leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'umushikiranganzi w'imigenderanire n'ibindi bihugu. Kuba igihugu ca Afrika y'Epfo nico kiyoboye umugwi G20 muri uyu mwaka wa 2025, mwariko muravuga ko imigenderanire itameze neza hagati ya Amerika na Afrika y'Epfo. Ibibazo ashaka gushira imbere ni ibibazo biri ku nyungu z'ibihugu bikenye biri mu nzira y'amajambere, nk'ivyerekeye gushiraho imitahe, ibihugu bitunze gushira imitahe muri ivyo bihugu, kugwanya ihindagurika ry'ibihe hamwe no kworohereza amadeni y'ibihugu bikenye. Kuba Amerika ititavye ku rwego rwo hejuru iyo nama, kandi tuzi ko ari igihugu c'igihangange gifise igihagararo gikomeye cyane n'uruhara mu nzego zitanga amafaranga nka banki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI. Murabona hari ikintu kizova muri iyo nama Amerika itarungitse ubuserukizi bwo hejuru? Ego cyane harashobora kuvamo ikintu gikomeye, kuko uwumvirije ingene abaserukira imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afrika y'Epfo hamwe n'ayandi masosiyete sivile mu gihugu ca Afrika y'Epfo, uriko wumviriza ibyo bashikiriza ku ruhande rwabo, baravuga ati ubu koba ari akaryo gasasa bivanye n'ingingo zimwe zimwe zagiye zifatwa na leta zunze ubumwe za Amerika cyane cyane ku gihugu ca Afrika y'Epfo hamwe n'ibindi bihugu mu kugabanya imfashanyo canke mu kuduza amatag. Baca bavuga yuko Afrika usanzwe ari umugabane wifise kandi ufite ubutunzi, ufite n'abantu baciye ubwenge, ariko bakavuga ati yuko yari ikwiye kuba abantu Afrika ikikangura ubu bagatangura gukoresha ubutunzi bafite hama bakagwanya igiturire no kuvuga ruswa, kugira ngo Afrika ibungabunge ubutunzi bwanyu ibashe kwikemurira ibibazo bijanye n'ubutunzi batarinze kwizera inzi. Bibonekana yuko bivanye n'ukuntu leta zunze ubumwe za Amerika zafashe ingingo ku bijanye na Afrika na cane cane na Afrika y'Epfo, bibonekana yuko Afrika basaba yuko zohindura ingendo na cane cane mu by'ubutunzi ni mu by'intwaro no mu kurwanya igiturire, kugira ngo Afrika ibashe kwisuganya mu bintu byinshi ikeneye. Ndabashimiye, murakoze. Murakoze kandi murakoze gutwakura.
Onesphore Minani rero yavugana na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Onesphore ari Durban muri Afrika y'Epfo hariko harabera inama y'ibihugu 200 bitunze gusumba ibindi hamwe n'ibiri mu nzira y'iterambere biri mu murwi wa G20. Ningaha rero amakuru yacu aciye agarukira no munsi ku mugoroba, ariko imbere yuko ndabasezera ngende nongeye kubatumira kwinjira mu rubuga rwacu rwa WhatsApp. Ushobora kwibaza ati ndagwinjiramo gute? Twabigushiriye ko kuri Facebook yacu, jako ni muri kuri Facebook wandike VOA radio yacu, hanyuma ingene winjira muri urwo rubuga uraza kubisangaho twadugije inkuru ibanziriza iyindi ngo ibiyo kugira ngo mwinjire. Amabanga yawe ntahazoja, nimero yawe ntiboneka, uja muri urwo rubuga atanumwe akona kuri yo, urisomera amakuru wagira ico ushaka kuvuga kuyo twagushikirije, ukaja kuri Facebook ukabitubwira, nta n'uburenganzira ufise bwo kwandika kugira ngo ntihagire bamwe n'abandi bafata amanimero y'abandi. Nino ngaha rero duciye dusozera amakuru yacu no mugoroba. Kuri micro ya Lidiane Ninahazo, yakoze Nadia Taha na Engineer John bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Edir Rwema yaraduhagarikiye nawe nyene yakenuye. Twemi tubifurije ijoro ryiza mu manyi no mu vyanyu aho butarira. Umunsi mwiza.